Ni kenshi cyane duhora twidoga ko internet yo mu Burundi itanyaruka, ariko biriko birafata umurongo aho ubona ko hari impinduka zidasanzwe ziriko ziragaragara mu kubona ko abarongozi bacu bariko baratahura neza na neza akamaro koreshwa rya internet mu buzima bw'abanyagihugu n'abenegihugu muri rusange. Nkuko tubisoma rero mu rwandiko rwatewe ku mukono na nyiricubahiro umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye canke uwo mukunze kwita General Neva. Ubwo rwandiko n'ubwo ku wa 30 Rusama no kwezi kwa gatanu uyu mwaka nyene wa 2024 yarateye umukono ku ruhusha rutanga uburenganzira kwishira hamwe Starlink Services Burundi ngo gwinjize internet mu Burundi ifatanye n'ibigendajuru canke ivyogajuru tuzi nka satellites. Iri shira hamwe rero rya Starlink ni ry'umugwizatunga kuva hariya muri South Africa ukagenda Canada ukagenda muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ubwo nibwo bwene gihugu uyu mugabo afise, akaba ari numwe mu bagwizatunga ba mbere bazwi imitungo yabo hano kuri no mubumbe wa Rurema tuzi. Imbere yuko ndababwira byinshi kuri iyi Starlink yamaze kuba yemererwa, nagoma ndamanze ndababwire yuko uyu mugabo ubu tuvugana aharugwa ku mwanya wa kabiri mu bagwizatunga kw'isi. Elon Musk ubutunzi bwe bwagiye bwiyongera cyane kuva mu mwaka wa 2020 buraduga cyane, aho ubona ko kabisa yagiye atera imbere cyane. Elon Musk yasanzwe afise n'ibindi bigo, si iyi Starlink gusa, ariko iyi Starlink iri muri SpaceX kuko iyi SpaceX niyo ikora ibintu bijanye n'ibigendajuru cyane. Elon Musk rero ati mu Burundi narabonye ko mufise ikibazo cha internet, buri muntu wese arakunda gukoresha internet mu byo akora, kandi navyo vyiza. Aha natwe izi video dukora buri munsi iyo tudafise internet ari kibazo kidasanzwe, kuko ushobora ku uploadinga video ikamara amasaha 2 itarashi kurumva. Ico cyose kiba ari ikibazo cha internet. Iri shira hamwe rero rikaba risanzwe rifise ubuhinga n'ubumenyi budasanzwe mu bijanye na internet, aho henshi mu bihugu bitandukanye basanzwe bakoreramwo ubona ko batanga internet iri ku muvuduko wa 5G, mu gihe twegaho duherereye muri aka kanya batubwira ko ari 4G, ariko ugiye kubiraba neza ugasanga isumbwa na 3G. Umukuru w'igihugu rero akaba yaciye asaba urongoye ikigo ARCT kijejwe kugenzura imihora yo gutumanako amakuru kugira ngo uyu muyobozi ace afasha mu gikorwa cinjizwa ry'internet kuva urugwandiko rusohotse. Mbega nyene mubona iyi internet muzohava muyihurumbira na nyaburya mumaranye iminsi imyidogo yuko internet y'iyindi mihora ya hane wacu idahagije. Tubibutse kandi yuko mu mwaka uheze hari mu kwezi kw'icenda muri 2023 aho umukuru w'igihugu yari yakiriye abaserukira iri shira hamwe rya SpaceX kugira ngo bashobore kuyaga uko vyogenda kugira ngo iyi internet ya Starlink ishobore gutangwa mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Starlink rero aho itandukanira n'indi mihora n'umuhoro ufise internet y'umuvuduko unyaruka cyane, aho bivugwa ko uyikoresha wese ashobora kuronka umuvuduko uri hagati ya megabyte 50 gushika ku majana 2 ku isegonda rimwe. Iyi internet mu Burundi ntayihasanzwe kuko kabisa iyi hari yoyo iteye nakababaro ku bantu bakoresha internet, bo barabizi. Iyi internet rero Starlink iyitanga biciye ku bigendajuru canke ama satellites aba ari installed mu kirere, aba yarashizwe mu birere kugira ngo ishobore korosha ibikorwa byo gutanga iyi internet. Ni mu gihe rero iyindi mihora ngaha mu Burundi tuzi neza yuko isanzwe ikoresha za nsinga zica munsi mwense muzi nka fibre optique. Biravugwa neza yuko kugeza ubu SpaceX ifise ibigendajuru birenga 3000 bizunguruka mu kirere, mu gihe yo yipfuza kandi gushaka ku bitigiri cy'ibigendajuru 42 hirya no hino kw'isi. Mbega wewe ko wumva ngo Starlink abantu kabubona hirya no hino bashushe, wewe ubyakira gute, uyifata gute? Woba wibaza yuko iyi internet koko ije guhindura iki? Burya iyo hari internet inyaruka ubuzima buroroha rimwe na rimwe ku kijanye no kumenya ibiriko biraba hirya no hino kw'isi. Iyi Starlink mu gihe isanzwe itanga umuvuduko wa internet uri hejuru, ushobora kuyikoresha ahantu hose uri mu gisagara, uri mu minyaganyaga, uri mu mitumba hari iwacu, uri hehe hose.
Ikindi kintu, iyo hari internet nziza ubutunzi buriyongera, kuko hambavu yuko iyi Starlink mu gihe ifise internet iri ku rwego rwo hejuru, ifise umuvuduko munini, urumva kwigisha ahantu hose uri harimo flexibility, biroroshe cyane kuyigendana. Abakora mu byo kwigisha baroroherwa kuko urumva bafise umuvuduko udasanzwe, ubushakashatsi buroroha mu buvuzi, ubutumwa, ubushakashatsi, gutunganya bitandukanye bakenera, gutumatumanako, ibyo oye ntitubigarukako. Kugijanye n'ubutunzi, urumva yuko mu gihe umuntu akoresha internet inyaruka, rwa rudandazwa rwo ku mbuga hwaniro ruroroha, canke ruca ku mbuga ngurukana bumenyi, canke ruca ku muhora wa internet ruroroha cyane, kuko ukeneye kugura ikintu nako kanya komande ibibaye mu minota 2 ukaza wumva ku muryango w'abadodoye twabishikanye. Ibikorwa canke amaserivisi yose atangwa hifashishijwe umuhora wa internet biranyaruka. Ico tuza kuvuga muri kino gikorwa kiraza kuguma higaruka kuki ku bushakashatsi buroroha, kuko isi igizwe n'ubushakashatsi, ibyo ukora byose bigizwe n'ubushakashatsi. Iyi video sinshobora kuyikora ntabanje kuraba uko video no ikora neza, ntabanje kwifashisha ibintu byotuma iyi video igenda neza. Ku kintu cyo kwigira ku muhora wa internet navyo urumva yuko byoroha cyane. Kakano k'ubushakashatsi ku banyeshuri kandi kazawiri kazagura, kuko biroroha, bafise internet nyaruka baza kuronka ibyo bakeneye mu mwanya muto. Aho urumva harimo na time management, ikikorwa cyo gutunganya umwanya neza cyangwa gukoresha umwanya neza. Gutumatumanako amakuru navyo biroroha, kuko iyi Starlink yoyo ifise umuvuduko uri hejuru, bivuze yuko imiryango itandukanye guhamagarana, kwandikiranira ubutumwa butandukanye, ibyo navyo biragira iki, biroroha, guhura hakiri kare, connection yihuta, urumva byose biraza gutuma iki bigenda neza. Mu gihe rero ibintu vyihutirwa, urumva Starlink ikoresha umuvuduko wa internet hifashishijwe ibigendajuru canke ivyogajuru, ibyo twita za satellite. Urumva harimwo ubuhinga budasanzwe butuma haba ihuzwa ry'ibintu mu mwanya muto, maze bya bintu byose bikoroha. Ikintu kizaguma kigaruka muri ibi byose twavuze ni wa muvuduko wa internet ushimishije, utuma uri karayikoresha atidoga ati none mbega iyi Starlink yoyo nta bibi ifise ko bose numva bayishimagiza. Starlink ntiyobura ibintu bibi, nta kintu na kimwe gishobora kubura ibintu bibi, kuko ibi ni ibintu biri industry, ni ibintu byo mu nganda, ibintu biba byarakozwe. Ibintu byo mu nganda bigira good side na bad sides, urumva nico gituma rero ngaha aye ugiye kuraba Starlink ishobora kutorohera abarundi bose kuyigura. Cyo ni cyambere. Icya kabiri, inyubako mu Burundi zisabwa nazo kandi kugira iki, ku upgrading, kuba upgraded, bagasubiramwe ahantu bashobora kuyishira. Ibyo byo ariko ntibashobora kubura ahantu bayishira. Ikindi kintu cyari kuba ari kibazo niki cyo kuba ifise uruhusha, nagurumva umukuru w'igihugu yaragize iki, yararutanze, bisigura yuko bari free gukorera mu Burundi. Tugareko ikintu bita cyber security. Cyber security kijana na bya bintu by'ubusuma bwo kuri internet, n'ibintu byo gukinga amabi akoregwa ku mbuga hifashishijwe internet. Aho tujya tuza kuraba yuko mu gihe rero abantu barose umuvuduko wa internet bidagadura, afise internet imeze neza, leta isabwa kugira iki, gucicunga umutekano neza uko abantu bariko barakoresha iyo internet, kugira ngo ntibakore ibi hubanye n'amategeko, kuko bahavura bagira iki, basanga bariko baratanga inkuru zitarizo, bamwe abandi ugasanga bariko biba abantu, abandi ugasanga bariko baribwa byoroshe, kubera ko ibintu byose biba biri muri aho kanya biriko biranyaruka. Ariko uko biri kose iyi Starlink izotuma mu Burundi haba improvement, hazoba akarusho, kuko reka mvuge kuri side y'ibyo jewe nkora nabo dukora bimwe muri content creation. Jewe nk'umu content creator, content creator n'umutunganya nkuru mu Kirundi, iryo niryo jambo nabonye rishoboka. Urumva rero aha twege biratuma tugira iki, turonka akajyo ko gukora ibikorwa byacu byoroshe, kuko inkuru nk'iyibona nako kanya ho naho online banamaze kuyipostinga. Anyone aho uri hose, everywhere, iyo nkuru biroroha kuyibona kubera ko you have a very improved internet access. Urumva ufise internet nyaro kutegerezwa kubibona hakiri kare. Ikindi kintu gikurikira nuko kuri internet urumva ni bya bintu by'iterambere biroroha, ibintu byo kwiga biroroha, ariko ikintu gusa abantu bategerezwa baguma basabwa ni kuyikoresha. Uyikoresheje nabi birapfa.
bikojeje nabi birapfa, ariko kandi buri gihe dukora byinshi byiza iyo dufise ikidufasha kubikora neza, kuko internet yorosha ubuzima kenshi. Ni mu Burundi honyene ushobora gusanga abanyagihugu badafise internet nyaruka, kandi bigatuma iterambere ricumbagira. Ico nosaba wewe canke uwo ari we wese nuko kwitegura neza kugira ngo ushobore gukoresha iyi internet uyibyaza umusaruro, apana kuyikoresha ufinata. Abantu benshi mutunze amatelefone ariko ntimuzi akamaro ka telefone. Hari byinshi ubona bikorerwa ku mbuga hwaniro ukibaza ngo bikorwa n'ivyuma bihambaye bya hatara, ariko ni telefone benshi nizo bakoresha. Kandi telefone ubu uye ziroroshe cyane gukoresha, kuko telefone igufasha gufata amasanamu, igufasha gutunganya ayo masanamu, igufasha gufata amajwi kandi ameze neza, igufasha byinshi cyane, kagufasha no gutelefona mu gihe hari ivyuma bimwe bitandukanye bishobora kutagufasha ibyo byose mu mwanya umwe canke biri mu kintu kimwe. Reka renda bashimire kandi mwege mukomeza gukanda subscribe kuri Fulgence Mika, mwege mwakanze like buri munsi, mwege mukomeza gusangiza abantu ivyo dukora buri munsi. N'uyu munsi kandi abasabe mugira iki, musangize iyi nkuru maze amakungu n'abandi babone yuko natwe ivyo bari bazi yuko badusigiye ko tugiye kubironka, hanyuma tugira iki, tubakimbize dusiganwe nabo mwiterambere positive marika pana muri bya bintu biri negative. Twege dukore nabo bakore, hanyuma dushemo mwete turabe umusaruro. Aho bigoye twigire ku bandi, aho bitugora tubaze canke tugiriki twegerane twige maze tumenye byinshi cyane bitandukanye. Uyu ni Fulgence Mika, mwarakoze mwige mukomeza kubana nanje, Imana bahezagire, turasubira.